are the fire, we are the temple, you are the voice, we are the sound. What do you need more? There's something else you're searching for. Jésus mon meilleur ami, son nom c'est Jésus, son nom c'est Jésus, mon meilleur ami. Osana mazi yo musarara ekosani mana yakungabiye. Day without you, my friend, and I'll tell you all about it when I see you again. We've come a long way from where we began. Oh, I'll tell you all about it when I see you again. Jewe nsanzwe nitwa ku mazina ya David Antoine, nkaba ndi umu assistant wa Burundi Innove. Kuri uno munsi twari tumaze iminsi dutegura ibiteramo vyitwa Friday Mood, turakorana n'amashuri 5 bashobora guhiganwa, abaronse amahirwe yo gutsinda. Uyu munsi twashoboye kugira finale yabo kuri no shuri rya Mariv de Turquie. Ego ni ibikorwa vyabara bibaye ni edition ya 2, ni nkuko azokurikira edition ya 3 bizoka bibandanya nkuko nyene umwaka ku mwaka. Ya Ingozi dufise concours d'éloquence. Muri yo concours d'éloquence twari twarateguye. Umva après ama événement twakoze hari ibibazo vyabazo ku banyeshure. Ushoboye kwishura neza kuri ico kibazo no azoshobora kuronka amahirwe yo kugenda Ingozi. Twarashitse ku mashure, bamwe mu directeur bamwe baranga yuko baja muri ayo mahiganwa, n'abandi baremera yo twemeza gukorana nayo mashuri 5. Hanyuma turaryoye cyane kandi mbere turashimiye na BTV kuba mwashitse ngaha. Ikindi dushoboye kubwira abandi bavye yuko vuba cyane ariko ikindi gikorwa kiko kirategurwa dukwemeye concours d'éloquence, kandi turabasavye yuko mwese mwoza mushigikira abana banyu kuko abana b'u Burundi bose nabi wacu n'abana b'igihugu. BTV Burundi presents B News.